byaragaragaye ko benshi haba abanyamahanga eka abakongomani muri rusangi bishimiye igaruka rya Wazalendo na FARDC mu muji wa Uvira ku mugaragaro izuba riva, aho amavideo canke umunezero uri mu mitima y'abantu gushika uno munsi. Ariko jewe sivyo nje kugaruka ko cane ahubwo nje kugaragaza impungenge n'imikenyuro izi mbwebwe za Sarambwe, RDF, izi nkotanyi, aba basogosi, izi ntumwa za Paul Kagame hariya mu burasirazuba za Kongo bari bagamije. Benshi twarabonye ko bavuyeyo, turabona ko abawazalendo binjiye, turabona ko FARDC nayo nyene yamaze kuhashika. Ariko nuko mbega mwibaza ko uko byagenze, ariko AFC M23 yari ivyifuza oya namba. Ibi turaza kubirabira hamwe imigambi, imitego bari barateze kugira bereke ibihugu mpuzamahanga harimo za ONU, ba Trump, babaraye kujya babaraje rya Musonga n'abandi benshi bavuga rikijana, bavuga ati reka dusigi dutega umutego umeze ukunuku, aro tuza kurabira hamwe kugira FARDC na leta ya Tshisekedi bawugwemwe muri Uvira, tuce tugaruka vyenyuye turasa twongere tubasohore hama tuce tuhigarurira burundu nkuko dusanzwe tumaze ikiringo kirenga umwaka muri Goma na Uvira. Muri Goma na Bukavu murantunga, musanzwe muzi ko umuji wa Uvira wagiye gufatwa inyuma y'itariki zine z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 warangiye. Aha ndavuga itariki yo hasinywe ko amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda, ndavuga hagati ya Kagame na Tshisekedi ahagarikiwe n'intare zidasanzwe harimwo General Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyene icubahiro komanda supreme. Ibi rero bikaba bivyo vyateje uruhagarara muri mu ngendo zose izi mbwebwe za Sarambwe zakora mu burasirazuba bwa Kongo. Uvira yarababereye imbiri bindwi, yabaye nka yambwebwe canke nka ca gikoko camira igufa kikagaruka kitakamba ngo nkiza ikigufa. Baratezwe bagwa mu mutego, uko binje muri Uvira niko basohotse muri Uvira. Ariko rero nkuko nababwiye turaza turabere hamwe imitego, turabere hamwe ico nise agafoto n'umuntu tuza kugaruka ko yanezerewe cyane Uvira. Turaza kumuraba turabe ivyo Paul Kagame yari yijejo bita Teddy Mazina, no wamenyekanye nk'umufotografe ariko yari umu espion, yakora ibikorwa vyo gufotora kongera akaba n'umu espion. Teddy Mazina n'uyundi umwe tuza kugaruka ko ariwe aza guhagararira cyane ku gafoto. Teddy Mazina akaba ari umurundi Paul Kagame yari yijeje, ni warongoye Red Tabara, ni waza kwisonga rya Red Tabara, kandi akaba ariwe Paul Kagame yari yarijeje ko azoha province ya Tanganyika. Hamwe n'uyundi navuze ko tuza kurabira hamwe, turaza kurabira Caporal Sematama yifashe gute, amerewe gute inyuma yaho abanyamurenge burijwe amakamyo bongera batabwa mu muji wa Uvira, bigaragara nko babataye mu maboko y'ingwe ngo babagirire nabi. Ibi byose birateje uruhagarara hariya. Turarabira hamwe umuvumo, niko bivugwa ku mapost agenda atandukanye, ico bise ngo umuvumo wa Paul Kagame ku gihugu ca Maroc. Aha babivuze ko Paul Kagame yari muri stade igihe Maroc itsindwa na Senegal, kandi akaba yari yagiye gufana Maroc, akaba yari kumwe n'umukuru w'igihugu ca Maroc. Ivi byose turaza kubirabira, tubije imuzi n'umuzingo, tubizingurure twongere tuvyimbe, tubisesangure. Amakuru ni menshi cyane kandi akadukundiye ni menshi, naho tudacishije hano mu ntangamarara. Turaza kurabira hamwe ivyinyegeje haba muri kano karere ka EAC, muri Afrika eka n'isi nzima muri rusange. Ikaze inyuma ya kano karuhuko. Reka ano makuru tuyaje idonido tuyahere muri Uvira nyene nkuko bisanzwe, kuko niyo novuga ko ari breaking news, niyo makuru amaze igihe, niyo makuru aranze inondwi yose turangije. Muri Uvira rero twarabonye ko basohora itangazo bavuga ko basohotse mu muji wa Uvira, ariko ntibari bawusohotsemwo ngo banezerewe canke bawusohotsemwo batifuza kugarukamwo. No, indoto yabo yo kugarukamwo yari ihari, imigambi yo kugarukamwo yari ihari, ariko yagira seswamwo amazi, yagira shikwa ku mugaragaro. Nshimire kwanza umuvugizi w'igiye wa leta ya Kongo Muyaya, aho yakotse ikiganiro aradomadoma ko neza nka este canke n'ubwenge bwiwe aravye imikino izi mbwebwe za Sarambwe zisanzwe zikina, kandi na experience asanzwe afise nk'umuvugizi wa leta ya Kongo. Nongere nshimire abanyamurenge, nongere nshimire n'abandi benshi batafise indoto zimwe n'iza Paul Kagame canke n'izabo ba Makenga n'abandi benshi bagenda batandukanye bagiye
baradushikiriza amakuru n'imigambi mibi yari igamije. Mwarabonye bagisohoka muri Uvira mu ndatwa muca mugaruka mukavuga ati none iyo migambi mibi ni iyihe ko twe twabonye aba Wazalendo ba FRDC abene gihugu baryohewe nivyo bajya babikora avegrema, ariko ido nido canke igituma bari bagamije kugaruka muri Uvira ni gute? Baje muri Uvira bavuga misi yose bavuga ko babaje kuvuganira le minorite, bavuga ngo babaje kuvuganira abanyamurenge, babaje kugwanira ngo iteka ry'abatutsi abakongomani bavuga ikinyarwanda n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko iyo ni M23. AFC yo ikavuga ati dushaka kurasa mbaka ikinshasa, hariho igituma batavansa neza na neza, kuko nanga avuga ati nshaka gukura Tshisekedi, bagana bakavuga ati dushaka kwihagira nkuko Paul Kagame mwumvise abishikiriza. Rero hano hari intambara hagati yabo babiri, ariko uno mwanya si umwanya w'intambara, ni umwanya wa strategy yo kugaruka muri Uvira bari barateguye. Bamaze kubwira abanyamurenge bati turavuye muri Uvira mwese no obligatoire tugende tubajanye, bashaka bavuga ati amazu y'abanyamurenge n'abanyamurenge bangana uku ngaba barahunze baradusanga iyo bari inyuma turatuzwa rya Wazalendo n'abene gihugu bamwe y'abakongomani badafise bonne foi ngo batashaka kubana n'abandi banyamurenge, kandi abanyamurenge ari abakongomani. Hani entre guillemets ni mu gihe communauté banyamurenge yitwi ko ari abakongomani. Rero bashaka kudugira ngo bavuga ati mwabonye ko ivyo twako turavuga ari ukuri. Rero abanyamurenge benshi baravyanse, bamaze kuvyanka niho baciye batora strategy yo gufata abandi banyamurenge nyene basanzwe bayoboka Paul Kagame bagumana nabo kugira bazinduke babiba, bazinduke babasambanya, babice, babakorera ububisha bugenda butandukanye zimbwebwe za Sarambwe zisanzwe zikora. Bace bagaruka bavuga ati mwabonye tugikura ikirenge muri Uvira, bimwe twa twaravuze ko dushaka kuva muri Uvira, ariko ni Uvira nigume sous surveillance, nigume musi y'ijisho rya MONUSCO, nigume musi y'ijisho y'igisirikare kiri netre. Ico gisirikare kiri netre bashaka hacajamwo abo nyene biwabo izo mbebwe za Sarambwe. Ivyo basaba byose byari imitego kugira bagume harimo presence yabo hariya, ariko mwarabonye ko oni yagizuku MONUSCO irahora, zande zose zirahora. Bamaze kubona ko vyananiranye acavuga ati reka duprovoke tubereke ko ivyo tuvuga ari ivyo, kuko gushika no munsi nta jambo bafise. Mwararavye muranavyibonera mu kanama kaoni ukugene bigenda bitandukanye. Ivyo bashikiriza byose byasukwamwe amazi, ivyo bashikiriza byose basukwamwe amazi. Mwarumvise Rubyo, mwarumvise abandi bagenda batandukanye, mwarumvise abaministri benshi harimo Tiamini nimba ntihenze neza hariya aye mu umubirigi muri Union Européenne. Mwarumvise n'abandi benshi bagenda bavuganira canke bavugira igihugu ca Kongo n'abanyekongo ububisha na genocide bako barakorerwa. Rero bamaze kubona ko ari uko bashaka gateka du provoke kugira batwumve neza na neza. Umugambi rero umwe wari uyo kugira basigemwe abanyamurenge na nizi mbwebwe zasarambwe ko umunyamurenge n'uyo mbwebwe yasarambwe bose ni bamwe uratwo twigwaneho igwana ku ruhande rwa AFC M23 izi za Red Tabara ro batedi mazina n'abandi benshi basanzwe bari muri uwo mugambi. Nibo basigaye rero gukora bijya bikorwa muri ko murabona baragiye bariba baraproba barensita musanzwe biswa abakongomani boroshe jaho guhenda, baragiye baraprovoka ivyo busuma nibiki, abandi bapeti bikeneye babayeho ubuzima butaboroshe baca barajamo nabo baratoragura. Mugabo bagiye gufotora bafotora abitwa ko arabakongomani ngo bariko biba abanyamurenge. Sasa iyo ni karata ya mbere bashizeho. Nari nababwiye ko babwiye abanyamurenge injira mu makamyo, bagiye babapakiye muri ajya makamyo mwumvise yatwaye amakaburimbo, amabeto, amafarini, ivya Bralima n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Bababwira ati nta numwe dusiga ngaha tugenda tujanye. Iyi ni strategy Paul Kagame yakoresheje mu 1996 nimba muvyibuka. Paul Kagame yarahamagaye abaserukira abanyamurenge abatwara ihuye ariho hitwa ibutare kera, ababwira ati tugomba gutera Kongo, twe turarondera ubutare n'agataka bya Kongo, dushaka rero inzira, dushaka motif yo kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitoroshe kuko barabankiye, bamaze kubankira Paul Kagame yinjiye mu burasirazuba bwa Kongo, yashitse akerera kuva ku murongo avanyako yaba bahunze genocide mu 1994 nkuko bayise, yaba abo banyamurenge yaba bande bose Kagame yarajaniranije bose. Ibi navyo akaba yarabikoze no mu Rwanda hagati. Mwibuke ko Paul Kagame yari muri Uganda. Paul Kagame ntiyemera umuntu yitwa ko ari umututsi ngo yasigaye mu Rwanda. Nico gituma mubona ko n'ubu biravugwa ko abari Uganda n'abari mu Burundi n'abari ahandi hantu ngo ntibahuza.
uriko uravyumva rero n'igihe Paul Kagame agaruka mu gihugu yishe abene wabo benshi cane avuga ati mwe mwaraduhemukiye nimwe mwatumye tutagira inguvu nimwe mwatumye igitigira nyamwishi kitagaragara hanze kuko abazungu twaragira ngo turiko turabarega ko twagiriwe genocide canke dufashwe nabi bagasha bavuga ati barya nabo bari mu gihugu nabo ni gute rero mwebwe ntimuri bamwe muri twebwe yashitse bose akekagura ibi si jewe ni témoignage yabo nyene ubwabo bivugira ugiye gusoma ibitabo byinshi byanditse ku Rwanda ugiye kumviriza témoignage physique y'abanyarwanda nyene sortisa nkuko bavuga ba Paul Kagame hariya mu Rwanda avuga ati babatutsi nabo nyene bivugira bati twese twarahemukiwe kandi Paul Kagame yatwiciye imiryango ni vyinshi none sinoshaka kubigaruka ko cane cane vyabaye hariya ariko iyi strategy yo kuvuga ati abanyamurenge tugende tujanye abase ni mwice nako ndabasigura ko yabikoresheje mu gihugu hagati mu Rwanda yongera bikora 96 atera hariya mu Rasirazuba bwa Kongo rero bamaze kubikora uko babapakiye mwumva ubugome bwa RDF zinkotanyi mwumva ubugome bwa Paul Kagame mwumva ubugome bwa Makenga mwumva ubugome bwa sinkunda ko sinzi ariko kandi akavuge kano kajambo ubugome bwa kijya kijuju Corneille Nangaa mwumva ubugome bitega imitego bonyene abakongomani nyezina bemere kuguma bakora ibisunitswe n'umuyaga ibisunitswe na Paul Kagame babona ko atahagifatira barakoze strategy yo kubapakira bahejeje kubapakira ngo bageze ngo Uvira centre mu bene gihugu benshi ahantu nyene hari abanyagihugu benshi ngo baciye bahagarika imiduga bacabururutsa imiryango 8 ndasubiramo bacabururutsa imiryango 8 iyo miryango yuburukije 8 ni y'abanyamurenge baca babata ngaho ico bashaka muracumva bashaka abo bene gihugu bitwa karabakongomani rero wazalendo bari babandi bacimbuko ngo baca bashavura bagaca bavuga ati biwanyu baragiye kandi mwibuke ko hari ama image menshi n'utu video twagaragaje bamwe mu banyamurenge bavuga ngo twe tubayeho nabi muri Uvira murakoze wakombozi wetu nibindi vyinshi tutirengagije byagiye biravugwa izi mbwebwe za Sarambwe zimaze kwinjira mu muji wa Uvira igihe bamwe mu bahirije amasezerano ya Washington yasinywe itariki 4 bo baciye basoboka itariki 7 itariki 8 baca barinjira baca barihaya ngo barafashe ariko nkuko nabibabwiye mu ntangamarara uko binjiye niko basohotse nta wabarashe atari bombe bakubiswe yakatiusha kuri pole ya Karungu hagapfa abaofisi barenga 47 gushika no munsi batarashira ku mugaragaro ngo ni bande ariko gukubavugutira umuti koko baravugutiwe narabonye na bamwe masesanguzi bahora bavugira cyane AFC M23 mu gihugu cy'u Rwanda batangaza bavuga ngo nimuvugisha ukuri ko Uvira yabananiye koko Uvira yarabananiye kuko bare expose ku Burundi bare expose kuri Tanganyika bare expose no mu kiyaya badashoboye ku maintaininga ibitero vyaho nkuko bo ba maintaininga mu misozi n'ahandi henshi bari Uvira yarabananiye mu ncamake Uvira yababereye indugwe rero barururutsa abo bene gihugu b'abanyamurenge abanyamurenge babasiga mu novuga ati bo bari batwabasize mu vyara vy'abawazarendo ariko wazarendo canka abo bantu bari muri ako karere ico bakoze barabakiriye barabaha hospitalite barabagaburira barabafungurira barabaha kira kitu hama babashikiriza leta ico kintu nico rero cababaje AFC M23 kuko bari bazi baca bicwa hama baca batanga bavuga ati gende murabe muri locality nini abantu bangana uku bishwe ariko vyarangiye bitabaye rero iyo ni inkinamico ni strategy bari bakoresheje kugira kandi mwarabonye ko deja AFC M23 yarabitangaje kuri Twitter mwarabonye Steve Wembi wa mutangaza makuru wabo cagihemu n'abandi shagenda batandukanye bose ngo après seulement le départ ngo de AFC M23 ngo la communauté tutsi entre parenthèses abanyamurenge ils ont commencé à subir ngo ibinabiri bavuga amajambo menshi bigaragaza ko ari strategy nico kintu ca mbere post ya mbere bakoze inyuma yo kuva muri Uvira bose banditse bimwe Steve Wembi Corneille Nangaa Fleuve Congo AFC M23 abanyarwanda bose cagitamara nibacitwa nde hariya bose ugiye kuraba ibintu banditse presque kwisaha imwe basumbana umwanya n'iminota 33 bose bandikiye rimwe bandika ibintu
bimwe ngo juste ngo après tuvuye muri Uvira ngo raba ngo bavayo ngo bariko bariba ngo bariko baragira ukuntu nuko niyo yari umugambi wabo. Nkengurukire rero na Patrick Muyaya nkuko nari nabivuze mu ntangamarara. Patrick Muyaya nawe nyene yari expose no mugambi wabo ko bafise no mugambi wo gukora bino kugira bagaruke. Si Muyaya gusa, reka ndabereke ukungene gouverneur wa Uvira uwo bita Purusi dusanzwe tuzi twemera yashikirije iryo jambo navuga ati banyekongo bakongomani ni neza kandi ni intsinzi kubona Uvira ibananiye bakayisohokamwo, ariko nagomba babwiye ati mwicungere umugambi bafise. Murabona ko bavuye Katongo, waranavuga n'ahantu bavuye, barava Katongo Makobora Makobora D, barava Uvira centre, barava ngo mu misozi imwe ngo ariko ngo ntibagiye kure ya Uvira, ngo nimwumve ko naho baba barageze Sange bakagera Ruvungi bakagera hehe, indoto yabo canke n'inyota yabo ni kugaruka muri Uvira. Rero ntimubaha uwo mwanya, ntimubakorera ivyo bashaka kugira ngo babone ngo kungene boronka icitwazo cyo kugaruka muri Uvira, ngo indoto yabo ngo sukuva Uvira burundu, aho nimkombo nuko mwama mugavye mugashiraho ama mesure de sécurité agenda atandukanye. Ngo ikindi naco ngo nuko muri mwebwe nyene hari abandi bintakebwa bakeyi uba barabasizemo kugira baronka babafatira amafoto. Muribuka ko ninyuma n'imbere batarafata Uvira hariho utugwi tw'abajene bagenda barafatwa na Wazalendo na FRDC, bamwe gasanga umwe ngo n'umucommunicateur ngo ajejwe gufata amafoto, ngo aho bateye ibombe niwe yacagenda agafotora kugira baronka ivyo bapostinga, aho bagize ibinabiriya byose bari bafise abantu babakorera sirtere. Rero ngo biragaragara ko no bariko babikoze kugira utwerere twose muzamurakora bafotora bapostinga bafotora bapostinga. Rero ngo nimwicungere kandi mukomeze umutekano. Uyu ni Purusi, reka tubanze twumumvirize naho ariko arabivuga mu Gifaransa. Ivyo ariko arashikiriza ni ibinyene mvunaguye muri uno mwanya muto mejeje kubibabwira nca ku masonga. On subit ça toute la nuit, mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé des personnes, des militaires habillés en civil mais armés dans la ville d'Uvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Uvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kagongo. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Uvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que selon nos renseignements, lorsqu'il se... Yes, ndiba twumwejeje kumwiyumvira Purusi guverinere wa Uvira. Reka rero tugaruke ku kintu citwa ishavu rya Kaporale Sematama. Sematama twese turamuzi hariya mu Minembwe eka hakikuje mu micungararo yose y'abanyamurenge. Iyi ngendo rero nako ndabashikiriza ko ngo bafashe abanyimiryango 8, ibi byose byababaje communauté banyamurenge muri rusangi, ngo kumva ko bokururutse imiryango 8 bakaba exposa ngo kugira ngo bicwe, ngo mu gihe ngaha bako barabiharira ko na Sematama ngo yishuwe ngo kugira ukora umurete ngo mena ngo amagi, ngo nta kintu na kimwe kitagira sacrifice. Bijya twarabiharuye kuva kera avanye ko tuva muri Uvira. Murumva ko arakambaro kibara kandi aba batipe n'inyamaswa nta kindi kintu kwica bobo nayo babwiye kwica ni nka kujya usanga umuntu ahonyura mu tunyegeri abona ko atavyabona aharengana hose ugasanga uri kura duhonyuramo. Bobo mu kwica babona ko atakintu na kimwe bakoze. Ibi rero bikaba byateye uruhagarara ngo imbere ya Kaporale Sematama, naho tuzi Sematama yatumwe na Paul Kagame agamburukira Paul Kagame, ariko ngo mu banyamurenge ubwabo cane ngo abari muri ayo makamyo vyarabateye isisimuka, vyaranabababaje cane, ngo benshi muri bo ngo ngo bakanicuza ngo igituma bemeye ku execute ngo umugambi w'izo mbwebwe za Sarambwe, kuko babururukije mu mudugu muri mw'abandi bavuze ati wewe nawe we n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe ururuka. Imiryango 8 bisigura nimba harimo 3 bari abantu bagira ku 24, nimba harimo 6 harimo abantu 48. Murumva ko bari bicishije abantu benshi
mu gihe bo bashaka ngo kuronka preve yo kugaragaza ko ngo babayeho nabi muri Uvira. Murumva ko kubigira bouclier, gufata abantu b'abene gihugu abasivira ataco bazira ngo bagire bouclier, ubagire icitwazo cyo kuguma muri Uvira, nukuri nubumenja nubugome burenze urugero. Reka rero tugaruke kuri kano gafoto nkuko nari nababwiye. Murabona kano gafoto nako umugore yitwa Christine Nina. Uyu ari mu mahanga muri ano mwanya tuvugana, ari mu barundi kazi atregiwe mugabo jewe nk'uyu nukuri nahora urantera mu rushinge ko ari umurundi wapi, kuko abarundi barafise akaranga mutima, barafise ikindi kintu kiranga umurundi kabisa. Nitumeze nk'abo bari muri izo nkotanyi. Uyu arashoboye kuba ari mu baje muri 59 ntavyo nzi neza, ariko tukumugira kamatohoza abamuzi baraza kuza muri commentaire, kuko je sinumva neza ko ari umurundi kazi yohava nezerererwa ubwicanyi buko burabera mu burasirazuba bwa Kongo. Yaraserebre igihe Uvira izi mbwebwe za Sarambwe zigaragara ko muri Uvira. Yaranditse text yavugishije abantu benshi, ariko benshi ntibashimye kugira ico bamuvuzeko. Nanje muri no mwanya reka nce ku masonga, nico gituma nise agafoto ngarukanye kuyu mudamu kugira abari baravyibagiye mu vyibuke. Ndabifatanije kuko intsinzi ya AFC ya Wazalendo na FRDC bobo ntacibabwiye na Teddy Mazina nkuko nari nabibabwiye. Reka nce fatanyiriza ko n'amakuru ya Kagame na Teddy Mazina. Rero igihe izi mbwebwe za Sarambwe zinjira muri Uvira, umunezero wa mbere uyu yarawugize na Teddy Mazina. Uyu yarana postinga, abantu batora ama screenshot barahanahana, baravuga kana kambaro kibara, mu gihe yigeze no kuronka yarafise na titre diplomatique y'abadignitaire bo Burundi, akaba yaraserukiye igihugu c'u Burundi mu Bufaransa nimba ntihenze. Mu nyuma ukazona umuntu nk'uyu akaba ari we ariko araserebra iyinjira rya AFC M23 imbwebwe za Sarambwe muri Uvira azi n'ibikorwa zikora. Twese kabaye akumiro akambaro kibara. Tugiriye ko rero ni inkuru ya Teddy Mazina. Teddy Mazina nawe nuyu ndibaza ko benshi mu muzi. Teddy Mazina rero ngo muribuka ko Chimamanda, muribuka Pacifique, muribuka n'abandi benshi batavuga rumwe na leta y'u Burundi ku nyungu zabo, kuko ndaza kugaruka no kwijambo Kiramvu yavuze ababaye expose amabi ya Pacifique nini nahazwe, aho yavuze ati ngo Pacifique akorera inda yiwe. Pacifique ibikorwa byose akora ni sumirinda, sukuvuga ati ngo akunda ngo ivyo ariko aravuga ngo yobishira mu ngiro, ngo arakunda abo Barundi ariko aravugira data wanje nko wiyumvira ngo ariko arabavugira, ariko Pacifique kinakora nugusaza yujuje inda yiwe. Ibi byavuzwe na Domitira Kiramvu avuga ati uyu ni sumirinda, mu gihe ivyo akora byose ari strategique kandi biba bipanze 1 2 3 4 5. Rero Teddy Mazina na Red Tabara bari baremerewe, mwaranabibonye Chimamanda, Pacifique n'abandi benshi bagenda batandukanye bapostinga ngo Uvira ngigafatwa ngo Bujumbura tuzatubibona mu maso ngo na masegonde ngo nibiki ibintu vyinshi. Nico bitumubona abantumye batakivuga cyane kuri ivyo vya Kongo, baramaramaye. Ibimaramare bafise ntibigira uko bingana. Birangiye noneho n'icari gihuhutse mu gihe Teddy Mazina yari yemerewe ko azotwara ngo Tanganyika mu gihe cose bazoba bakiri bataratera Burundi neza na neza ngo babwigarurire. Igihe bariko baragwana bagana ngo bafate ngo zatanganyika n'ibindi byinshi, Karemi, Baraka henshi, Teddy Mazina yari mu boyoboye Tanganyika. Kujya mwabonye Wilimanzi bamuhaye kuba vice gouverneur wa Goma, bose noneho abantu bari muri Goma na Bukavu murazi ko ari Abanyarwanda. Rero Teddy Mazina yari umwe yobaye gouverneur ngo watanganyika. Hanyuma uyu mugore Christine Nina nawe ngo yobaye maire de la ville wa Uvira. Aya namakuru twiko turimba cyane neza na neza, ariko ayo makuru arahari kandi ava murasirazuba bwa Kongo no hakujya ya Kanyaru. Uko niko vyifashe, nibimaramare vyinshi tahangere. Hari n'andi makuru avuga ko Pacifique Nina hazwe ari mu gihugu ca Kampala ari kwa Museveni. Ivyo ari muntu turabimenya neza, ariko vyose biherekezwa ni sumirinda icari karakora cose ngo kigana kunda yiwe. Uko niko biri. Tugaruke rero ku intsinzi idasanzwe ya Senegal itsinze Maroc. Paul Kagame yaragaragaye
agiye gushigikira igihugu ca Maroc hariya muri Coupe d'Afrique aho yari kirabera muri finale. Maroc irangira itsinzwe. Agashavu rero ni kenshi ku banye Maroc benshi basanzwe bazi Paul Kagame baranditse ku Twitter nkuko tuza kubibagaragariza bavuga ati umwe mu muvumo twagize nuko uyu mugabo Paul Kagame iki kinywa amaraso umuntu agenda atuma no vuga ati ubuseri bw'amaraso y'abanyekongo yahonyoye muri stade akaza aje gufana Maroc. Iki ngo kiri mu bintu vyatumye Maroc itsindwa ariko kumbure ngira ni impfu n'imfane ariko Paul Kagame yari muri yo stade nivyo biragaragara ko ngene yakigwa muri Maroc n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko tugaruke kandi no kuri ino ntsinzi nyene. Ino ntsinzi irimwo kugaragaza ko ibihugu byo muri Afrika bidakundana vyajyanye vyataburanye. Afrika barayitabuye n'ukuri turiko turumva ibibera mu burasirazuba bwa Kongo two kwibaza ngo ni ingane za Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania n'ibindi bihugu ariko Afrika yose n'ukuri naraye mbonye ko igwaye. Ibaze ati igwaye gutega Fleury Patriote. Ibaze intsinzi yatsinze Senegal. Senegal c'est un pays noir niko bavuga. Ariko muri Afrika harimo ibihugu bigera kuri bitanu bavuze ko abazungu ngo niko bivugwa muri histoire zigenda zitandukanye mu bitabo bigenda bitandukanye abandisi bagenda batandukanye babona kure bavuga igihe bariko baragabura Afrika bamwe bavuga ati tuzotwara hanaha bamwe baravuze ati tamwo ibihugu by'abazungu abazungu pire n'abarabu pire. Aha muri Afrika hariho umwarabu asa n'uwo muri Qatar. Aha muri Afrika harimo umwarabu asa no mu bindi bihugu by'abarabu. Rero ivyo bihugu harimo za Tunisia, Algeria, Maroc n'ibindi byinshi. Ibi bihugu rero vyonyene vyaraye biragaragaza ko bisanzwe bitumvikana. Hatsinze Senegal ariko umunezero n'uyu mubona muri Algeria yaranezerewe cyane nkuko umengo niyo itsinze. Yaragize umunsi mukuru iracelebra kubona Maroc atariyo itwaye igitsindo. Saho gusa Egypte bobo baraye hanze amafanfware, amafede artifice n'ibindi byinshi wamengo ni independence umengo igihugu kirikukiye. Aha ni mu gihe Sadio Mane yaradugije igikombe ca Coupe d'Afrique 2026 ariko hariya muri Egypte bakaduza amabuji n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ibi biri muri ano masanamu reka tubanze tubahakanya gato murabe n'udu short video n'utureresi duto reka tuturabe hama tugaruke tubandanye turaba icuka c'abanyafrika muri rusange. Yes, ndibaza ko muvyiboneye nuko vyagenze. Senegal yariko iracelebra hagacelebra Egypte hagacelebra Algeria mu gishingo canke mu kibanza co kwimoka canke co gutwenga Maroc yahakuye ikimwaro. Ayandi makuru avugwa ni ku mu arbitre aravugwa ko amateka atari meza cane kandi benshi bakavuga ngo ni umunyarwanda ngo yafashe ubwene gihugu bwa Kongo kiriya gihe